bakunzi ba ICTV Burundi, bakunzi b'ikiganiro Karakura, tubutse ko twagendeye ishirahamwe Renew-Gen sanzwe ikora solar energy solutions, kagira na clean cooking na co-working space. Mungurikiye turi kuraba ibintu by'ibitangaza bigezweho biguma bivugwa. Donc bakunzi bacu twabazaniye bishasha, bakunzi bacu turabitwararika, bakunzi bacu twama twifuza iminsi yose kubazanira amakuru mashasha ahwanye n'ivyo musanzwe mwifuza. Twibutse yuko ihagarariye equipe, C ihagarariye Connect. Muri rusange televiziyo yacu yitwa ICTV Burundi. Ugiye kuri Facebook urayisangaho, ugiye kuri YouTube ukayisangaho, ugiye kuri Twitter nangino ukayisangaho. Hose mbuga zose turahari, turi ku mwanya. Urashaka kushonda ugene sabone kwagira j'aime kugira partage kugira ngo ushobore kwama ushikwa n'inkuru zacu tubashikirize z'akamaro zigira zibakuye naho zibashikana. Tubaramutse tubanikaze mu kiganiro cacu Karakura gato Karakura. Rero twarabemeye ko tuzaza tubazanira abajene bariko bakora ibidasanzwe, bako bateza imbere bako batera mu iterambere ry'igihugu cacu c'u Burundi. Twibutse yuko na nyine cubahiro asanzwe ashikira urwaruka kandi n'umujama rwaruka kwatera intege abajene batari bake kugira ico bakoze. Hama twibutse ko tubazi bisi tuvuga ibintu vy'indoto. Nibaza ko muvyibuka tuvuga bamwe n'abandi ko bagize indoto, bamwe zishikako abandi biranka ko bazishikako. Rero no mujere twatumye no musi ni Richard. Nibaza ko muramubona kuri écran zacu. Richard n'umujene adacika intege. Uweje yatubwiye ngo ntacika intege ko ntazagira. Donc ugerageje kumudekuraja il avance quoi, ntagira intege. Rero Richard nawe aza kutubwira vyinshi, natwe ngina arimo batagira intege peut-être. Aza kutwibwira n'uwo Richard nababwiye ave n'umunyengomezi n'umunyabuhizi cyane, hama ntacika intege. Uno musi nagerageje kuvuga Richard. Uko ndiko ndakumva, ndiko ndakudekriva, mbona umenga umuntu udacika intege. Ndakubona nk'umuntu ariko arakora ibitangaza biriko birabooster notre économie kandi biriko biraterera mu iterambere ry'igihugu, surtout muri vision 2040 2060 twifuza ko igihugu cifashe kandi igihugu gitera imbere muri 2060. Richard muri make ninde? Nitwa Dusabe Richard, nkaba navukiye mu ntara ya Cibitoke. Amashure yose y'intango n'ayisumbuye nayize mu Cibitoke, ncanza kwiga kaminuza y'u Burundi. Narisanze kwiga imyaka 5 muri IPEA mugabo ni 3. Hama ncanja kwiga hanze, ncanda hindura igisata, ncanja mu bintu bya engineering byo kwiga ibi bya energie renouvelable, amatara bakunshora y'izuba. Urumva uravuye muri lettre ugiye muri science. Ni bya byoroshe mugabo byarashobotse. Hama mpejeje ncandaza gico nterere mu gihugu, ncafonda une société yitwa Renew-Gen. Wize nize mu gihugu ca Norvège. Ego niho nataha rero gihe ca 2018 kugira ngo nshobore gukontribuwa muri accès à l'énergie. Ego ariko kandi nsubije mu gatoya nkiri muri mashure yanje mato narakunda gusoma amanote yanje ncibwenge cyane, narakunda gusoma. Hama rero ndibuka kenshi najya gusoma amanote yanje, nkajya gusoma kuri lycée Cibitoki, nkasoma inyuma nkicara inyuma y'intuzeye y'ishure kubera ko sinayimse uburenganzira bwo kwinjira mu ishure ngo ndi gusoma. Niho nibaza ko havuye uwo muriro wo gutuma nkora ibyo nkora ubu de accès à l'énergie, kubera yuko nasanze hari abana benshi cyane barembe nka jewe batarafise ubushobozi canke iyo opportunité yo gushobora kwiga kubera ko baba hano atabona. Ubone wari ushobora kwiga ko kubera ikibazo cy'amatara. Dore muri rimwe byagusaba ko ujanze y'ishuri kugira ngo ushobore kubona. Byansaba ko ngenda kurondera ahantu hari umuco, haba kwipoto haba inyuma y'ishure nkicara kugira ndonke umuco wo gusoma makaye yanje, kuko iwacu nta matara twadufise. Kimwe mu bintu nkuye muri presentation yawe uko bavuga ati je nagiye ndaja mu gihugu ca Norvège ngiye kwiga, ndava muri yetwe ndaja mu science. Hama ndamenya sinaheze mu mahanga gusa, narimvuye kugira ico nterereye igihugu canyibarutse. Nibaze ko abajene ko badukurikirana, nibaze ko bakora vyumva mwemera ngo tugiye ngo twoherayo ngo nitwogaruka. Nibaze yuko baza kugira ico bigiye kuri Richard kuva muri 2018
yarashoboye aka mu Burundi kugira ngo ashobore gufasha mu iterambere iri na ririya kugira ngo ashobore kuzana bya bindi yakura mu mahanga bishobore gufasha igihugu camwibarutse. Hama Richard yarahuye n'ikibazo donc David gute c'umuco ariko ari kuko iwabo atamatara bari bafise ho bari aho havuye ishiramwe New Gen. Nivyo maze guca mu buzima bugoye bwo kubura umuco bwo kubura na petrol yo gucana kugira ngo mashobora kwiga. Nibaza ko nagira amahirwe yo kuva muri département ya énergie, ingénierie énergie renouvelable. Hama bica bimpa ingoga nyinshi nca ndibuka naributse iyo naje mva n'abana twakuranye nca navuga nti je dois faire quelque chose. Hama niho twatangura ishira muri New Gen muri 2017 niho twanekisha New Gen mu Burundi. Hama dutangura atana kimwe dufise twatanguye a zero ariko ubu turishira hamwe ryahaye akazi aba staff abakozi bari permanent bagera kuri 43 n'abandi bakozi b'abatamparere baba agent de vente bagera kuri 88 igihugu cyose dukorera hano atandukanye. Watanguye a zero hama urakoresha abakozi 43 batonda imisi yose urafise n'aba agent 88 bari mu gihugu cyose bisigura waratanze akazi. Twatanze ubuzi bwinshi cyane kubera yuko turi muri domaine d'accès à l'énergie gushikiriza amatara bene gihugu abatayafise ababa kure cyane ya Regideso. Turi turakora imigambi no kwibutsa yuko muri 2023 twarasoze umugambi w'umuco w'iterambere twakoranye na Union Européenne na leta y'u Burundi. Hama ubu naho tukaba twakora yini migambi ibiri, umugambi twa Nyakiriza umugambi wa leta fashwe imigongo na Banque Mondiale. Hama nundi mugambi wundi twirondereye nyene amafond international twirondereye bitwa EEP Africa mu ntara ya Kirundo ya kera. Ivyo byose tubikora kubera yuko tufise ikintu muriro umva utuma dukora ivyo tudahagarika. La passion umva ni ikintu kikurimwo gituma atakindi kintu cyo hagarika la passion naho urupfu gonyene. Ego kubera ni ibintu biri muri wewe. Yego Hama ari kindi kintu nibaza ko tuza kugaruka ko mu nyuma donc cyo ati twatanguye a zero ubu turafise ugaruka ruri ahanyene wacu mu Burundi ruko riyumvira buti je nta kira kimwe mfise no gukora kubera nta mutahengira simbona aho notangurira. Mugabo kugira umuntu nka Richard avuga ati natanguye a zero ubu ngeze ngaha bisigura ngo Richard indoto ziwe ziriko ziragenda zitera imbere cyangwa azishikako buke buke. Richard rero je natwara mu jeune abandi ba jeune bakwiye kurabira kakarore bakigira kuko afise ibintu byinshi ariko arakora. None Richard ubu nyene je bienvenue comme conclusion umuvyi kuravuga barashaka kubaza ubu nyene umujene yicaye abona ati jewe nta mwanya donc nta mutaye mfise yo gutangura gukora. Hanyuma umujene cyangwa nimwe na gaca yibaza ati burya jewe simbura naho nohera. Hanyuma passion yanje simbura ko ndoyishikako indoto yanje simbura ko ndoyishikako. Mbe hari urugendo cyo kwita parcours woba waraciyemwo kugira ngo izo ndoto zawe zireke kuba indoto gusa zishike kubaho zije mu bikorwa nkuko no musi bibona biri mu bikorwa. Ikintu cyambere nabwira abajene nuko umujene adafise akazi ubu ntagume muhira. Ni cyambere ave muhira naho kuko gumye muhira ari ibigabuze byinshi cyane. Va muhira ambara neza ugende usohoke. Okay, va muhira ambara neza usohoke. Etape ya mbere. Ego. Etape ya kabiri nuko uba entouré par abantu bakuremesha. Ntugende kuba entouré abantu bagushira hasi. Urondere abantu baba kuri église baba muri famille canke abagenzi bawe. Musange ivyumbe baguha ivyumbiro bikuremesha, ivyumbiro bituma utera imbere. Gusumba kugushira hasi. Abo twise mu kiganiro giheze twabise ati abantu bica indoto z'abandi. Uravuga ati Richard naho vukiya hatari umuyaga nkuba. Wowe gusa iyo energie solaire wowe uyizana gute? Donc urumva kero ukibireva ukivyumvira byari kure cyane kandi wamengo bigukikuje ntibikwemerera. Mugabo
nawe tubona wakwikuje n'abantu beza neza cyane yego nukuri naraganira abantu batandukanye burya umuntu agirwa n'abandi abantu batandukanye burya abanyeshuri usanga uva kuri university ufise amateori menshi urakeneye ahantu wicara kuri nka stage kugira ngo ugiye gukora akazi urakeneye umuntu akubwira ati hey hari opportunité il faut appliquer urumva ariko cyane la passion nkuko nabizuve la passion nico kintu ca mbere nyamukuru gituma umujeune azotera imbere rero ndibuka yuko dutangura en 2023 twakoze un projet goye cyane yitwa financement basé sur les résultats nukuvuga twebwe twagomba gufinansa byose hama umugambi ukaduha ico bita incitation uwo twari kumwe ndibuka yambwiye ati Richard ahaje sinjya ku Kirundo kwere ego gijane nukuri rero yimbwiye jewe ntavuga nti je ndagenda ndapambana makashika turapambana kandi gupambana kwacu kwa 2023 no kwatumye turonka n'izindi project ko ibyo twakoze 2023 byatumye yabaye reference icyo bita traction mu Cyongereza yabaye reference ico twakoze gituma turonka ibindi byinshi cyatumye turonka un projet nini cyane igera ku muri yaridi two turakora mu ntara ya Kirundo n'umugambi nyakiriza umugambi wa leta wo gushikiriza amatara bene gihugu amatara bakora yizuba iyo yose byatumye byavuye yuko ko twagumye haragiye mu mwete yumvira nk'ucuba nka mugenzi wawe akavuga ati je nanje mu Kirundo sindahaje umva abantu bimbo rimwe na rimwe getona ati hariya ni ruguru hariya nitwoshikayo iyo umera wifata nk'uyu biba tumaze bisobanura abantu bakunzi bacu batwumviriza ko hari igihe donc abanyagisagara surtout abanyamuji abantu bavuka mu muji yumva umengo donc ndashaka gukora indoto ziwe kuri mwe zimusaba kuva muri confort muri zone de confort yiwe nkuko byagusabye kuva aho waba donc bigasaba ko wideplace ukaja mu Kirundo ine baje yuko bakora dukurikirana bo kwiga kino kintu akakikwigirako donc akamenya ko banashaka kuva muri zone de confort kugira ngo bashobore gushika ku ndoto zabo na cyane kuba bafise n'amaso abona opportunité ahantu hose ngeze naho ba mu bugaragwa canke naho ba mu ishamba ndabona opportunité bisizgura wewe ibonye ibibazo hage bose avuga ati byanse byagiziki wone ubona ibibazo ubona opportunité ndabona opportunité ego kubera en fait umu entrepreneur n'umuntu aza gukemura ikibazo sivyo iyo rero ahantu hari ikibazo haba hari na opportunité rero jewe narabonye opportunity y'ubu dufise twafise ikibazo n'ivyo ca abenegihugu benshi badafise amatara benshi cyane kubera yuko gushika ubu ibice 26 gusa nibyo bifise amatara y'igihugu cyose urumva rero ko hariho ibice birenga 70 kwijana by'abantu badafise amatara nivyo hari imigambi myinshi na leta ikaga akora kigoro kenshi mugabo twebwe turi muri electrification au réseau nkuko tubivuga ahantu hadashikira regidezo turafise byinshi gukora na cyane ko hariho umugambi wa leta wo kwakiriza bene gihugu gushika muri 2030 bijya wita accès universel à l'électricité aho twebwe turi muri domaine tuzoshobora kudandaza canke kudistribuwa amatara agera ku bihumbi amajana 50 850,000 kit bizoba distribué gushika 2030 rero akazi karahari opportunity irahari kandi n'ubuzi tubana tubukreye uwo ni Richard avuga ati jewe yombonye ingorane hajya abandi bose bariko bararira jewe ndaba opportunité iri muri ngorane bajene iki kintu cy'ubwenge bwinshi vraiment cyanagoye donc no kumbiriza kuko gitekeyemwo ubwenge bwinshi twige kubona hari ingorane tuhabonemwo opportunité Richard merci baduko kino kintu kiza gufasha jane batari bake rero Richard yarakoze imigambi myinshi yarakeye Renewgen hanyuma vuba cyane turumva ikintu gishasha cyabaye cyaje kandi innovation atari copier kore hari baje bisimbwira aba jeune entrepreneur tuvuga les jeunes entrepreneurs tuvuga na innovation nitwumve ngo nakaya kodiki nzokoporora nzogiriki twiyumvire duteke imitwe donc shikana duteke imitwe tuje mu bikoni byacu byo mu mutwe du produce ikintu cyiza Richard hari ikintu cyo guproduce vraiment cyahimbaye umutima wanje kandi nibaze ko nka ICTV ko atiri promotion y'ibikorwa bimeze nk'uko twirengagiza mula hama urusyo rukoreshwa n'imisharara y'izuba ayaya Christo byumviriye gute twebwe burya turafise abakiriya benshi cyane turafise
abantu badushoreye ano matara ava ku ishwara y'izuba benshi cyane bagera ku 10 birenga. Rero abakiriya bacu bararonse umuco nivyo, mugabo umuntu arakenera ibindi, iyo uronse kimwe haza n'ikindi. Rero ndibuka yuko nigeze kugenda muri ntara Kirundo ya kera, ndabona abana bariko bararya, abana batoya imyaka 6 bakararya ibigori, intete z'ibigori. Ego ndabaza abana bimeze gute, barambwira ni tuvuye ku ishuri baduha ibigori, hama nca ndabaza kandi nca numva ko hari ikibazo, bagize ikibazo cyo gusya ivyo bigori. Bacha prefera kubirya uko nyene bimeze. Ego rero niyo havuye iciyumviro ca mbere, ariko iciyumviro ca kabiri cavuye hehe? Cavuye kuko dufise abakiriya benshi cane, ico bita twe twabyise kugara umuzingi. Urabona umuzingi wese wugaye, hari ahantu rero hari akantu kari kabuze umva umuzingi ukwire ubugare ufatane. Mure rero runo rusiki wa kijambere mure solaire niyo ije kugara umuzingi kugira ngo umunyene gihugu aronke amatara, aronke kandi n'ingene ashobora gusya ibinyentete, ibigori, isoya n'ibyo kurya by'inkoko. Richard, ugiye mu ntara ya Kirundo, donc muri Butanyerera, muri Kirundo ya kera, ucuhura n'abana bariko barya intete, cyangwa kumva bariko barya ibigori canke donc uvuze intete bari baziriye, donc turazi intete ngene baziteka mu Kirundo ukazivanga n'ibiharage, donc afungura, donc se n'abana bakubarya ibintu bimeze gute. Nabonye abana babiri bariko bafungura intete zivanze n'ibiharage, intete zidakoboye z'ibiharage ariko kandi zirahiye neza. Ndababaza ndabakiriye, ndababaza nti muko murarya iki? Two turarya intete, muzikuye hehe? Dukiye ku ishuri hari mu masaha 5 saa 6. Hama rero mu juma tugiye muri activité yacu, ndabaza n'abavyeyi, ndabaza no kujyo shure nyene babahaye izo ntete. Hama nca numva yuko bashoboye kuronka intete kubera yuko babuze ingene bahura ivyo bigori. Donc bari bifuza kurya donc ubugari, donc kuronka ifu, mugabo ifu nibayironka kubera babuze urusyo ruri hafi yabo. Kubera yuko murazi yuko ahantu hatashika amatara bakoresha insyo zikoresha ibitoro. Nibaza yuko muri ico gihe baba bagize ikibazo c'ibitoro canke ibitoro byo bizimvye, hama n'uburyo bwo kunguruza, bwo gusuma ibigori, bwo kwitwara kugusya no gutwara ku mashure bukazimba, bigatuma baprefera kuha abana ibigori. Ego niho rero naca mbona numva mbaye tushe, hama nje ndavuga nti reka twugara umuzingi, sivyo? Twugara umuzingi kugira ngo abana bamererwe neza, barye neza ku ishure, batasha baronka umuco wo gukora amadade, niko guteza imbere capital humain igihugu. Wow. Wabonye abana ahama bagutera kwiyumvira cyane ko uvuga ati hamwe iyo baronka ubufu bakajya agatsima k'ibigori, amagara yabo ari komera neza gusumba, kandi nyine bari kuryoherwa ko bafise ikintu donc kiri aliment, yo no kwita aliment complet. Bisigura ngo uwo ku giti wawe uritwararika ubuzima bw'abantu gusumba business. Ego nukuri twebwe gusumba kwigize inoti nivyo, kuko l'entrepreneuriat nuko nayivuze n'umuntu ajya gukemura ikibazo gisanzwe gihari. Arabona ikibazo, urakibona amaso, ajya amaso nyene twavuze, amaso abona opportunité, ukabona ikibazo ugacushira muri opportunité, hama ukaza uje gutora ico kibazo. Mu gutora ico kibazo amahera arizana. Umuntu azogenda imbere avuze ati ngiye kurondera inoti, ari umu entrepreneur ntazozironka, ashaka kuba desi urashaka kuba desi, ugiye kurondera amahera, kuko amahera ushaka kutaronka ugacuba desi, ugaca utena. Mugabo ugiye na passion, ugiye gutora ikibazo, ugiye kubona wabonye opportunité, ukaza gutora ikibazo, inyishu ikibazo wabonye, amafaranga cyayizana. Hari niyo uvuga ati n'abadandaza cyangwa abantrepreneur bagenza abo uvuga ati ntidukunda amafaranga cyane, hama ngo twibagira umuntu imbere ya byose. Nivyo kuko mba ivyo dukora mu communauté, turi au service de l'être humain. Umba duserva abene gihugu, abantu
rero dukora des projets à impact l'impact humain niyo dushira imbere nicyo gituma mu byo dukora twebwe burya twashitse icyo bita customer care company la société ya yitaho umukiriya umuguzi cyangwa umwene gihugu customer care company twamuzira gati kuko ntibidutera stress yo kudandaza abakiriya bacu baca babwirana ko twasize kandi babafashwe neza kuko murabitaho donc mukitaho n'ibigumbagumba vyabo nkuyo wumvira ati yakora ginete gusa ati ndashaka kumuha nifu donc urumva uba witwararitse uburenge kutwarika amafaranga turabitaho cyane nanicyo gituma twashyizeho telefone itariha kugira ngo abene gihugu abaguzi bacu abakiriya bashobora kuyihamagara kugira ngo bagize ikibazo cyangwa bashaka no kuturamutsa baramutse atamayinite bakoresheje wow iyo nimero yitwa gute kugira ngo tutangure tukuramutse iyo nimero 22 53 50 22 53 50 ego ariko ndaza kuza kuverifya ndabe ko nihenze ariko sanga nayihenze bavuga ati numwe igigo atagira amayinite ashaka kuri telefone ego tuba dufise equipe ni centre d'appel dufise equipe abantu bane bicara bahembwa bicara hariya muri ya salle bariko baritaba bitaba niyo kazi kawe ajejwe 24 wow Jeno baba inspiré cyane nishiramwe ryawe uko urumva mbona ngo yarengeye guca amafaranga gusa riri no mu buzima bwa misi yose kandi yaraje ushinga donc n'ubuzima donc umuguzi cyangwa ibigeragezo umuguzi yo zarahura navyo n'ivyahe ibintu apart watubwiye ko donc izindi mure tusanga tumenyereye zirakoresha hari amatara ya Regideso zirakoresha amatara ya Regideso zinazo zirakoresha igitoro donc gikugwa umwanya n'umwanya nibaza yuko harimo ni no kugabanya nibaza ko umushwara w'izo udakonsoma cyo kimwe na carburant nivyo urusyo rwa kijambere rero tuko turavuga n'urusyo rwa kijambere nyene urusyo rwiza cyane rujanye n'ibihe kuko turi muri transition énergétique ico bita transition énergétique tuko turava mu bintu byo gukoresha ibitoro cyane tukaja muri energie renouvelable amatara canke energie iba ku mishwara y'izuba aho abantu benshi bariko baragira transition bava mu byo basanzwe bakoresha ubu byama moulin canke institut dukoresha ibitoro baja muri moulin dukoreshwa mu yankuba ariko rero ubu rero twuzanye na moulin solaire kuko izuba n'imana yiduhaye tufite izuba ryinshi cyane mu Burundi imana yaduhezagiye hama turibyaza umusaruro kugira ngo riduhe energie dukeneye urumva iyi mure rero iryoshe cyane ahantu hatari amatara ugiye ahantu hatari amatara uribaza none bano bantu bayeho gute urumva amatelefone yabashasha gute urumva hari abantu badatahura rero twazanye mula tuyegeza bene gihugu kugira ngo umwene gihugu ntasubire kugenda ibirometero no mu mvura munyagira n'ibigoro byibe bica bikanya nati uhora yishira ngadi nijana niko Regideso amaze kuzana igipoto cyangwa itarashira igipoto Regideso ihaba itahaba mula irakora ni mula iri hybrid ikoresha imishwara y'izuba igakoresha kandi n'amatara yavuye kuri Regideso kuba yafise bien sûr ni mula ihura canke isya ibyo kurya by'abantu igasha kandi n'ibyo kurya by'inkoko kubera yuko muri no misi turi muri programme ya agropastoral aho turima tworora kandi iyo mula iragira indya z'inkoko iragira n'indya donc abantu bashaka gufungura ego hari ikintu yoba isya kubijanye n'ibintu bikoreshwa mu mirima kubarimye neza cyane ego iraseba ibinyenete byose ibigori soya ariko kandi ivyo ni ibintu dukenera cyane byo kurya no mu buyi bw'abana en fait ni moulin ije nije gufasha gusa bene gihugu ariko ije no gucreya ubuzi activité ije guca amahera babandi bashaka guca amahera rero mula ije guha amahera kwera ure dufashe aba jeune entrepreneur umwe yaronse agataye kibi wavuga ati je niko ndarondera cyo ngwasi ndagitora rumva ko mula yamubera solution iramubera solution cyane ku mu entrepreneur afite amahera bagiye muri cooperative bakagura mula irababera solution kubera yuko iyo mula barayikoresha bagakora ibuyi bakabrandinga ubuyi bwabo bakagwita kanovera je sais pas bakabudandaza ku mashure canke ku maorphelina hama bakaronka iyo note
nabo nyine bazoba ko bakontribuer muri ya impactement non seulement bakora camahera ariko kandi bakora contribuer nuko abana bashobora kuronka ubuyi mu gitondo. Akare nakama tuko turatera amakoperative ariko ariyumvira ikintu yokora kugira ngo ashobore kuronka amafaranga cyangwa kujenera amafaranga biciye Renewgen bakaronka gorusyo mu by'ukuri bazaba bavuye mu bukene binjiye. Akabijya rero nuko twebwe muri model yacu turakorana na microfinance nk'ubu turakora na microfinance kwa Ikode aho se mvuga mu Kirundo abene gihugu imigwi y'abene gihugu icyo bita ama VSLA baronka ingurane baraguze amatara menshi cyane ibihumbi n'ibihumbi biciye muri Ikode. Rero aba jeune murashaka ko mudafise imitahe nivyo imitahe iragorana kufise capital muga mugiye hamwe turabasabira ingurane muri Ikode. Donc aba jeune bagiye hamwe nk'ubu ariyo nk'aba jeune 10 dufate baba Bujumbura hama aba jeune 10 nta kazi bafise bavuye ku ishuri mugabo barumva yuko bakeneye gukora ikintu kanaka bishize hamwe ari 10 bagacaza kitura Renewgen musho kwasabira ingurane turafasha bagiye hamwe ari 10 turafasha tukababwira tuti muje hamwe myandikishe muje hamwe nimugure konti y'umugwi n'uyu n'umugwi wanyu muri abantu 10 umugwi wanyu muwite zira muwite nkerebutsi canke mugurire konti muri Ikode cyatubwira Ikode ni mubahideni bagure no mura hama bazo bishura Ikode umwaka wose. Wow. Bisigura yuko iyo ideni ashaka kurironka muri internet vuna hanyuma Ikode bakaza barishura ideni buke. Amara bishura ideni rero azuva he bibaza. Azuva mahera bazo binjije mu mahera bariko barasya imisi yose ko ino mula ni mula ikoresha donc irakora imisi yose iyo haba izuba ritahaba kuko irafise na batterie nkuko tuza kuibona hama isya ibiro 50 kwisaha ibiro 50 kwisaha bisigura yuko 50 kwisaha ni bikeya bisigura yuko abana binje mu ishure saa 2 saa 3 abana baje kuronka ifu bafungura saa 6 urumva ariko mune ibaragikora none ikikora ikisya ivyo kurya ica ibigori by'abavyeyi by'ababanyi hama amafaranga akaguma yinjira kuri entrepreneur cyangwa kwishuri. Wow. Dusubiye inyuma watubwiye yuko n'abajene batagira ubuzi mwege mubafasha kuronka ubuzi biciye muko boja hamwe hamamaze kuja hamwe nuko batu bafise amafaranga bakitushira hamwe Renewgen hama Renewgen mukabafasha kuronka ingurane muri microfinance cyangwa mukora nayo yitwa Ikode. Donc nashaka kumenya esko kuri abajene kwanda zajene kwa twumviza ni benshi cyane kandi ifuza kuronka icyo bakora ni benshi gose. Donc ni bya bintu mubasaba kugira ngo bashobora kuba eligible kuronka iyo ngurane mufasha kuronka iyo ngurane baronka gorusyo. Ikintu ca mbere nuko babaziranye ariko nsubije gato mbaza ndakubwiye yuko ibi dukora tubikora pour abajene avec les femmes. Turi muri transformation communautaire de jeunes et des femmes. Rero aba jeune ikintu ca mbere nuko muje hamwe mamuziranye umva ntihoje hamwe n'umuntu utazi sivyo mugakuba muziranye cyangwa muba hamwe cyangwa mukora bimwe cyangwa mariganye mukaja hamwe hama mukaba mufise naho mushaka gukora iyo activity yanyu d'abord mwabonye opportunité mushaka gukora he igihanga canke iburinga canke amahera bagote ahantu hatari amahera ntituraba amahera ubwa mbere turaba ahantu hari ikibazo ahantu hari ikibazo sivyo namugiye iburinga canke ahandi hari hatari amatara ubanze ubone ko hatari amatara na ahantu bari ibigori muga ntagira amatara bace baja hamwe bagiye hamwe bace bugurura ico bita baja hamwe nk'umugwi uwo mugwi wabo bawita izina hama nibaza kuwita izina bace batubwira twebwe tuba connecte kuri Ikode turafite amasezerano nayo avuga ko Ikode iha ingurane aba jeune abadamu bari mu migwi batanga un crédit collectif cyangwa rusangi crédit rusangi hama iyo crédit baguha na mafaranga ubushatse yo kugura iyo mula cyangwa ikindi gikoresho cyo mutwa yizuba hama rero wewe bakaza bishura Ikode umwaka wose. None Richard
dusubire gato ku banyabujumbura cyangwa ku bantu baba mu bisagara donc biba birimwo amatara. Donc iyi mula yanyu ko numva ko wavuze ati ni mule ijana n'ibihe, donc iri ku mwanya itandukanye na za mule zindi donc dora twumva zikoreshwa donc n'ibitoro cyangwa n'ibindi. Est-ce que nibaze ko abanyabujumbura baba bakeneye n'iyi mule ko nibaze yuko ishaka kuba ifise izana ibintu by'isuku cyane bigaca bituma by'impact ku magara y'abantu, bigatuma abantu bamererwa neza? Urakoze cyane kwisho kibazo kubera yuko burya ubugari turaburya ngaha ibujumbura cyane turajya ubugari none urigira wibazaho ijya fu ujya bugari wariye ifu aho yahurije cyangwa upfa kurya gusa baruzi yuko burya bugari tujya usanga bwaho babusekuriye ku mamure ya mamazutu canke izindi mure zisanzwe mugabo atani isuku ririmwo no kubwira yuko mura ikoreshwa ibitoro ni mura izimvye kubera ko bitoro rimwe mu usanga bizimvye rimwe bakabikurana kure ariko kandi isuku siginji cyane kuko izimura usanga zifise hariho ifu ica mu miringoti itandukanye hagaba ibintu bihoma ku miringoti y'ibidebris bigatuma tujya ibintu bitameze neza ego kandi ivyo nibaza ko ala long bashaka kuduteza ingwara ala long biratera kanseri nivyo biratera ingwara naho ntari umuganga biratera ingwara usanga umuntu yagwaye mugabo kubera ko turya ubugari imisi yose kandi amahuye navite gute kujya kurusanga kubera nibaza ko hagati muri mura hariho icuma ibi vyuma baba bakoresha mamura si ivyuma byagenewe guca mu byo kurya by'abantu ni ivyuma bisanzwe bagura ngaho hakurya uyenzi bitaba byagenewe guca mu byo kurya by'abantu rero biyo biciyemo rero biramata ugasanga abayeruye donc amadebris bikivanga n'ibyo kurya abantu bafungwa n'ifu bigatera ikibazo biratera ikibazo la longue naho tuma tujya gusa tugahaga mugabo tutazi la qualité amagara yacu rero ino mula iyi mula solaire ije gukemura icyo kibazo cyo ni mula d'abord il est propre il est très propre kandi yoyo nta vyuma mukura mu buyenzi nta vyuma tukora mu buyenzi iza imeze neza n'ivyuma bya nkuko tuba tuyibona n'ivyuma byayo nyine byakoranye biri bifise ubuhinga biri bifise ubuhinga bwo guproteja ibyo kurya kandi biri adapté donc kuri ako kazi nyene aricyo byagenewe kuri ako kazi nyene yego ni mula iri nziza cyane murazi ko nizi mula z'amazutu zikoresha cyane cyane abagabo ariko nko twayivuze ni mula ino mula yacu ni mula ikoresha abadamu iroshe gukoresha abadamu rero niyo jeni yatwiyumviriye ko ntiyagira ubuzotinya ngo n'umudamu n'abakobwa barashobora kubikora kube ngo muri rasaba ingufu ahubwo uburi niyo jene yadufashije twebwe abakenyezi cyangwa abigeme ko twoshobora twese kuba dushobora gukera abantu atasoni atakuvuga ngo akanakazi k'abagabo akanakabagore iyi mura yacu nisaba ingufu nkuko tuba kutubona ni mura yoroshe cyane gukoresha urayugurura ugahinda akayungiro ifise amaburo yoroshe kugurura ntibisaba ko ukoresha amavisha amatournevis eka ni mura wuruza amaboko urumva yoshe cyane yagenewe gukoresha n'abadamu kugira ngo abadamu nabo baje imbere tuje mwiterambere wewe abadamu urumva rero mu byukuri abadamu nibo cyane cyane baruha bagiye kugusya kure cyane nibo bikorera bagiye gusya ibigori ibinyentete kure bagataha bagacumbuga bugari nicyo tuma rero twavuze duti abadamu tubashira imbere n'ugwaruka kugira ngo boroherwe uru n'urusyo ruje kwegera bene gihugu aho bari ahatara amatara n'ahari amatara ariko kandi n'urusyo ruje gutora ikibazo c'ibyo kurya by'inkoko murazi yuko ibijya kurya by'inkoko rabo nyine ari kibazo bimwe bibura bimwe bikabura kandi twijukiye korora kijambe ugasanga irigirigura 1500 kubera iki kubera ko twabuze abantu borora inkoko batinya korora inkoko kubera ko babuze n'ibyo kurya by'inkoko rero iyo mula ni mule ishobora gutuma umwene gihugu aronka n'ibyo kurya by'inkoko cyane umworozi akaronka donc ibyo kurya agaburira ibitungwa vyiwe urahindura ugashama mure irafise tuntu turahindura irafise akayungiro kaye baca bitwereka irafise akayungiro uhindura murazi ko akayungiro k'abantu n'inkoko umva nibingana namenye ntibi umva ni class umva bese nibaza ku ibyo abantu iby'inkoko bese biri séparé akayungiro k'abantu ni milimetero 3 ak'inkoko ni milimetero 8 umva ko bitangana rero
gafise amaso y'imimetero 8 rero ni murero cyo kosha cyane kandi nibaza ko igiye guhindura umukino cyane cyane ku bantu baba ahantu hatagira amatara. Ubu rero nkaba ndayishimiye Renew Jeune, ubuye sindi muhira, sindi gisomero, ubu yarampaye akazi, ndi umukozi wa Renew Jeune kandi nkaba shoboye gusyera abantu nkoresheje iyo mashini. Ntibisaba ingufu, bisaba umwete. Rero iyo mashini ndayikoresha nije ndayiyesitarira nkahera mu ntango gushika aho ngera ku rwego rwo gushiramo ivyo ndiko ndasya, hama nkahereza abantu ifumba nakuvye. Turamaze no gufungura ivyo tuba twahuje iyo mashine, byaba ibidudu, bwaba bw'ibigori n'ubugari buryoshe cyane kandi atana kamoto kabiko bakarimwo bitumwa n'ibitoro. Rero tuba twakoresheje iyo mashini ikoreshwa n'imishwarara y'izuba. Ni mashini nziza cyane kandi isa neza, kandi haba kubuyi haba kubw'ibigori cyangwa ibidudu hose irabisa. Richard, uratubwiye yuko runo rusyo rwanyu utandukanye n'izindi mola mu kindi cyo bigorana n'izindi mola dusanga tumenyereye, kuko wavuze yuko ama materiel akozwe muri ziga mola kenshi usanga nka biga vyuma bavuze biva nko mu Buyenzi, usanga bitari adapte vyonona amagara y'abantu. Niko no kivuga mu jambo rimwe. None mwebwe mula yanyu ikozwe muki? Urakoze cyane. Izi mura zisanzwe zikoze mu byuma bisanzwe ariko bigaca bimatako amahuye canke ingese. Hama ariko mura yacu ikozwe mu cuma no kwita kiri inoxydable, ni cuma kitagwa ingese. Cuma kitagwa ingese gituma ubufu donc buza atana hamwe bufashwe, sivyo? Donc ni cuma kitagwa ingese. Ni cuma kitagwa ingese. Cagenewe gusekura cyangwa gusya ibigori cyangwa ibintete by'abantu bafungura. Ego. Aho kantu rero karakomeye. Donc aha rero nagira dutera nakamo. Donc ino mula ntiyaje gutorera inyishu abantu bataba ahantu batagira amatara gusa. Donc ino mula yaje no gutorera inyishu donc ku bantu bakeneye kurya indya z'isuku zimeze neza. Ndabibutse yuko hako wivuza ku mafaranga menshi wogira iki, wo kwifata neza ukagira prevention imeze neza, ukarya neza, ibisyeye neza, surtout banyamuji n'abantu mu bisagara bitandukanye uwo ushaka ukingira amagara yawe. Donc mu muji mwanda biraba dukoresha ubuyi imisi yose. Umama wese yibarutse, uvuye mu kiriri, ufise abana wese akenera ubuyi. Donc biraryoshe guha ubuyi umwana wawe. Ndetse ko takintu doser atakintu cy'agaciro dufise kindi kiruta abana twavyaye. Donc biraryoshe rero guha umwana wawe ubuyi bumeze neza bwasyewe mu rusyo rumeze neza gwitewe. Akandi kama geragera nterebra jewe n'ukuri nanyuzwe. Somesha yafashe n'ukuri kandi nabonye ko byagenze neza. Donc ku bantu bakorera, donc abantu bakora mu communauté cyane hano vuga nk'abantu bafite ama ONG, aba les représentants pays, abantu mufisi ibintu ko murakorera mu communauté tandukanye. Runo rusyo inomula ije kubafasha ko ikorwa coroshe. Ibona ningo marayumvira ngo kile projet génératrice de revenus dufashe kibano cyacu kironke ibinabiriye ngo gasanga. Donc biriko birakutane cyane ama suivi aragorana. Donc gasanga nikibano cyanyu nikiko kiraronka ibintu bimeze neza. So inomula yaje ko gutorera inyishu ibibazo bikurikira. Donc ikibano cyawe, ikibano sanzwe urukurakorera kizoronka ibyo kurya do qualité bimeze neza, amagara yabanze bameze neza, amara yawe nazora kwa muganga. Ica kabiri, donc ikibano cyawe kizoronka uburyo. Davite gute kubera runo rusyo bavuze yuko rusya ibiro 50 ku isaha imwe. Bisigura imvere rero uri muri communauté kanaka, donc ibiro bizoshobora gusya ku munsi. Kandi wumvise ko nizuba Imana yaduhetse gije, donc biradimbutse. Donc abantu bazoronka inyungu nyinshi. Kuba wifuza ko ikibano cyawe kigenera uburyo butandukanye, please nimero niga mwebwe reko nasabye kera nimero za Renew Jeune ngaca nzinduka je mu gitondo nkaca ndabirangura byose
mugabo rero reka munkundire subize micro Richard, the CEO of Renew Gen, umujene yitahukiwe, umujene ari ku mwanya nkuko urusyo rwiwe ruri ku mwanya. Shaka kwabaza nakaye kamo mutera leta y'u Burundi, nakaye kamo mutera umujama wacu, umujama w'abajene nk'ibicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Hama nakaye kamo mutera abanyamitahe batandukanye, ni nakaye kamo mutera ugwaruka muri rusangi. Murakoze cyane. Twashaka gutera kamo leta yacu, leta y'u Burundi, nkuko yama ibikora mu yindi migambi yabikoze. Umugambi wa Nyakiriza tuko turakora yo gushikiza amatara imishwara y'izuba ko bene igihugu, yarashoboye kutugabanyiriza amatagisi. Rero twashaka dusabe kandi nk'umuvyeyi wa twese, umuvyeyi akunda bene igihugu, ko kandi kugira ngo umujama wacu kugira ngo zino nsyo zishikira bene igihugu baba kure cyane, yuko bodufasha bakatugabanyiriza amatagisi kugira ngo zino nsyo zibashikire ku giciro kitavuna cyane, na cyane ko abene igihugu benshi arabarimyi baronka amafaranga avuye mu mwimbu bawimbuye. Yego, ico ntera akamunotera abajene nuko nibave muhira, nibasohoke bave muhira. Abajene badafise akazi, abajene baheje amashure, nimbere ko uzi ishure uriyumvira kuba umu entrepreneur, wiyumvire urabe kurosha amaso, urabahuba duga ruguru, urabahuba wavuye, urabe opportunity hari. Hama ni wabona opportunity usubireyo utwaye urusho rwa kijambere kugira ngo ugende userve abene igihugu, hama ariko kandi mu guca n'amahera. Ico notera abagwiza tunga n'abandi bakora muri communauté nk'ama ONG, nuko burya ikintu umuntu mwene gihugu afise le besoin yiwe ubu ni besoin primaire, ni besoin yo gufungura. Ibyo gufungura ni ikintu gikomeye cyane. Rero urusyo ruje ruza rusya ivyo abene gihugu bafungura ni kimara cyane, ariko kandi sugusya gusa, ariko n'urusyo ruje gucreya opportunité, akazi ku bajene, ku bene gihugu, ruje kuri akazi kugira ngo baronke ivyo bakora bya misi yose. Mwijambo rimuvuga ati abagwiza tunga bose bahere aho baba naho bavukiye, bashireho izo nsyo za kiza. Abagwiza tunga murazi yo mwavuye, murazi abavyeyi babareze n'ababanyi, ikintu cyonyene wo basubiza mu nkoko nuko washira urusyo ku mutumbi wanyu. Twifuza ko umutumba wose ufise urusyo, burya umutumba wose ufise urusyo. Ntihagire umuntu wo ku mutumba kanaka agenda gusya kuwundi mutumba wakure cyane, aho ku mutumba wose ufise urusyo rwa kijambere rutangunisha muri Renew Gen. Ego, uwo bakenera Richard yo basanga he? Twebwe dukorera aha mu ntara yagutse ya Bujumbura, niho dufite icicaro mu Kabondo, musi ya École Belge, ni kwibarabara lita Boulevard du Japon numéro 17. Niho dufise aho dukorera hagutse. Abajene bose ndabatumira, ndakunda gutumira abajene baze ngaha batugendere, baze baraba ahantu dukorera hameze neza, naha twicaye muri jardin hameze neza. Yego. Hama no mu Kirundo turakorerayo, mu ntara ya Kirundo, Kirundo centre turafise bureau. Turakora kandi no mu Ruyigi, turakora mu ntara y'Ibitoki ya Kera. Ubu naho turiko dushaka kujya gukorera imakamba. Donc mwijambo rimwe murakorera i Bujumbura, murakorera muri Butanyerera, murakorera muri Buhumuza. Ego, turakorera mu ntara nka zose, ariko intara turimo cyane ni intara zitatu. Uno mwaka utangura tugiye kujya mu ntara zibiri zisigaye, mu ntara ya Burunga n'intara ya Gitega, kugira ngo duce tugara umuzingi wose, tugara igihugu kugira ngo bose bashikirwe nizo hanira zijanye n'umwanya n'amagara yabo amere neza, kugira ngo ntihagiye n'umwe asigare inyuma. N'umwene gihugu ari Cendajuru, ari ahantu bita Kabuyenge, ari ahantu bita mu Gitobe, n'ahantu bita mu Busuwise hariya mu Busuwise hariya
mu Busuwisi barahazi ni hari Makamba Makamba ahantu bita mu Busuwisi mu Busuwisi ubwo ubwo urusyo rwa kijambere rumushikira ayinge zimeze neza ego wow uko rero niko ubona kazoza niko ubona ikindi gicapo gikurikira ego ikindi naco no tumira no bwira amabanki n'ama microfinance nuko burya ibidukora amahera bene yubashira mu mabanki tubitsa ntibabike gusa ahubwo nibazane bayasubiza bene gihugu babaha amadeni babahe ingurane kugira ngo bene gihugu bashoboye kugura iyo mura kubera ko twebwe mu ishambere New Gen twe turi bank ariko twebwe turakorana n'amabanki n'ama microfinance ahubwo microfinance ndashimira microfinance yitwa Icode tumaze gukorana ubu naho dushaka gukorana ni banki yitwa CRDB bank ariko n'izindi banki nimusiganye n'izindi microfinance nimusiganye nyuma nimukoga amaguru kubera yuko twebwe turafise abene ushaka gusanga n'iterambere ry'abasi ryabarenganye kuko microfinance zatuba ziri innovant zizokugara kuko ubu ibihe turimwo bisaba ko haba innovation tujana n'umwanya n'ibihe tujana n'ibihe n'umwanya kuko umuvuduko ni munini cyane isi iri kuriduka cyane ibihe biri muri course rero notumira ama microfinance aba bank yemvese mu gihugu atanga ingurane bene gihugu kuko abene gihugu se bakene abene gihugu baratunze burya baratunze cyane ntibabone bimbura ngo bimbura ibiharage n'ibigori baratunze cyane rero amafaranga ari bene gihugu amafaranga ari mu mitumba nimbaze tujane turi kumwe batanga ingurane hamwe ne gihugu ashoye kugura urusho rwa kijambere nawe yiteza imbere ateze imbere nabewe wow naka kanimero ka telefone wo bakeneye basangako akanimero ka telefone ni 22 22 53 50 iyo ni nimero itariha urahamagara umwanya wose kuko turafise equipe y'abantu bane bicaye kugira ngo bitabe iyo nimero ariko kandi no kuri Facebook turahari Renew Gen Burundi turi kuri Facebook turi kuri LinkedIn ego ariko kandi turishira abantu batugendera ngaha iwacu mutugendera ku biro mu Kabondo Boulevard du Japon numéro 17 ni musi ya École Belge niho dukorera ahantu heza cyane